ndaramukije abakunzi b'umutima w'Imana n'abakunzi ba papa bien-aimé. Uyu munsi nashimye kuvugana namwe ku majambo avuga ngo shira ivyizigiro vyawe kuhoraho. Reka guhanga amaso abantu, mugabo shira ivyizigiro vyawe kuhoraho. Muri Zaburi y'ijana na 21 umurongo wa mbere n'uwa kabiri, Dawidi yanditse avuga ngo ndunamuriye amaso yanje ku misozi, ugutabago kwanje kuzova hehe? Ugutabago kwanje kuzova kuhoraho yaremye isi n'ijuru. Dawidi igihe yandika iyi Zaburi yasanze hari ibintu byinshi umuntu yohanga amaso kandi akabibura ko ubutabazi. Yasanze ubutabazi bwa nyabwo buva kuhoraho. Dawidi mu gisirikare kwa Sawuli yarafise bene wabo kandi bari bakomeye, bari abagenerale mu gisirikare kwa Sawuli. Muga kandi igihe cyose Sawuli yahize Dawidi ngo amwice, ntabwo abo bene wabo bigeze bagira icyo bamufashije canke ngo bamwibera akabanga. Mugabo umuhungu nyene wa Sawuli yitwa Yonatani niwe yama yibera akabanga Dawidi yuko se afise imigabo mu mutima yo kumwica. Iki cari ca mbere cyatumye Dawidi asanga ata muntu wohanga amaso kuko mufise ibyo muhuriyeko. Ica kabiri cyatumye Dawidi yandika Zaburi nuko wihweje igisagara cy'i Yerusalemu cari gisagara gikikujwe n'imisozi miremire cyane gose. Iyo misozi yari ifise akazi yakora. Icambere nuko yakingira umwansi kwinjira mu gisagara adaciye ku irembo ry'igisagara, kuko iyo misozi yaba ari miremire ku buryo ata muntu yoyisimba. Ico caba ari cambere, gukingira umwansi ntiyinjire mu gisagara vyoroshe. Dawidi yari umwami yaba mu kirimba Yerusalemu, ni kuvuga muri we kumva yuko ataco mukorako vyari kumutuma atuza. Ikindi ca kabiri, kuri iyo misozi nyene y'i Yerusalemu yaba iri ku muntu yitwa umuteramyi. Uyo muteramyi yabajejwe kuraba umwansi aho aturuka akiri kure, akacavuza inzamba, bigatuma abari hagati mu gisagara bitegura kugwanya umwansi. Mu yandi majambo byari bigoye yuko utera igisagara cya Yerusalemu ngo ugishikire batarakubona. Ikindi naco ca gatatu nuko kuri iyo misozi nyene hariho ibigwanisho bikomakomeye vyakinga umwansi ko yinjira mu gisagara. Ivyo bigwanisho byaba ari bigwanisho bikomeye bishoboye gutsinda umwansi atarashika mu gisagara. Ivyo vyose Dawidi avyihweje, yashobora kwicara mu kirimbi we akavuga ati mutima wanje tuza kuko urafise ibigukingiye. Muga Dawidi kuko yatahuye yuko ashobora kugira ibibazo mu kirimba ibwami, kandi ya misozi iri hajya, kandi vya bigwanisho biri hajya, kandi wa muteramyi ari hajya, kandi Dawidi hagati mu kirimba agahura n'ibibazo. Niho Dawidi yasanze iwe mu mutima wiwe ashoboye kubura amahoro, kandi akikujwe n'imisozi n'ibigwanisho n'abateramyi n'ingabo zikomakomeye. Asanga Dawidi ashobora kunamura amaso akavuga ati ndunamuriye amaso yanje ku misozi ngo mugabo ukunda yibona, ndabona ko gutabago kwanje kutava kuri iyi misozi, ariko gutabago kwanje kuva kuhoraho yaremye isi n'ijuru, kuko niwe azigama ubuzima bw'umuntu. Yanditse n'indi Zaburi avuga ngo bamwe bizigiye imikogote, ngo abandi nabo bakizigira ngo amafarasi, ngo mugabo jewe nzoshira ivyizigiro vyanje kuhoraho. Haleluya, haleluya. Nzoshira ivyizigiro vyanje kuhoraho.
kubera yuko Dawidi yatahuye yuko gushira ivyizigiro kuhoraho nivyo vyonyene bitanga amahoro, nivyo vyonyene biruhura, nivyo vyonyene bigutuma unezererwa ubuzima kandi ugira ivyizigiro vya kazoza. Abantu benshi babayeho bafitanye imyikomo n'abantu, ngo naragize ibibazo, naka ntiyafashije, ntiyanabaye, naka naramutabaje, ntiyantabaye, naka nahuye n'ibibazo, ntiyanserutseko, ego sindamushigikiye. Mugabo none nihe Bibiliya yanditse yuko wewe niwashikirwa n'ivyo byose naka ari wazogutabara. Ni umuntu ushobora kumutabaza nawe ariko atabaza Imana. Mugabo umenye yuko Imana yonyene niyo mutabazi, idafise uwundi itabaza. Haleluya, nifise uwundi itabaza. Rero nshuti yanje, shira ivyizigiro vyawe kuhoraho yaremye isi n'ijuru. Ngomba mpereze kuri iyi nkuru ya Morodekayi igihe kimwe ngo yumva inkuru yuko Amani agomba ageseze abayuda bose. Akimara kumva iyo nkuru aca aricara ashira ukuguru ku kundi, avuga ati ubi ntacyo binkora, kuko ndafise umusengezana wanje nareze mu nzu yanje yitwa Esiteri, kandi uyu Esiteri akaba ari n'umwamikazi mu kirimba ku mwami Ahasuwarusi. Rero Morodekayi aca aricara avuga ati mutima wanje tuza, aca arungika intumwa kwa Esiteri ati Esiteri, tuvugire ku mwami yuko tugiye kugesezwa, kandi na wewe nk'umuyuda urimwo ntuvemwo. Kuko we yumva yuko kuba afise umukobwa ibwami akaba ari umwamikazi, ubwo nyene ari bintu nyene bica byikora ugutabagwa kuca kuza ubwo nyene. Mugabo yaratangaye yumvise inyishu Esiteri yarungitse, yababwiye ati naho ndi ibwami, naho ndi umwamikazi, nta burenganzira mfise bwo guturuka imbere y'umwami atari wampamagaye. Abo bantu wizeye wibaza ngo bobishobora, burya nabo nyene barafise impamvu zotuma batabishobora. Nubwo we wibaza ko wobishobora, muga hariho impamvu bafise utazi yotuma batabishobora, kuko nabo ububasha n'ubushobozi bwabo bufise akarimbi nka Esiteri. Hanyuma niho Morodekayi amaze kumva iyo nyishu arababara, niho yahamagaye abayuda ati ubu gutabago kwacu gusigaye kuhoraho, tujye ku mavi dusenge, twisonzeshe, twambara amaguniya. Baca bajya ku mavi barasenga. Ngo bahejeje gusenga, haleluya, amasengesho afise ubushobozi kuri byose. Paulo yandikiye Timoteyo amubwira ngo imyimenyerezo y'umubiri ngo ifise ikimazi kuri bike, ngo muga ngo imyimenyerezo y'impwemu ngo ifise ikimazi kuri byose. Ngo bajya ku mavi barasenga, ngo bahejeje gusenga bakiriko barasenga, ngo Imana ngo ibuzitiro umwami Ahasuwarusi aravyuka, ngo ahamagara abantu biwe ngo nimunzanire igitabo c'ivyakozwe ku ngoma yanje. Ngo batangura kuvuga ivyakozwe ku ngoma yiwe, basoma igitabo ku kindi, igipapuro ku kindi. Ngo baca bashika ahantu ngo basoma umugabo yitwa Morodekayi yaburiye umwami bagomba kumwica. Hanyuma umwami acarabaza ati mbega uyu nyene ataho nyene nimuhave muhatebe, ati uyo muntu yakoze ibyo hari agashimwe twamuhaye. Ati eka nta na kimwe tubona canditse mu byo yahawe. Niho umwami yaciye ahaguruka, ubwo nyene haca haboneka ugutabagwa kw'abayuda kutavuye kuri Esiteri, mugabo kuvuye kuhoraho yaremye isi n'ijuru. Haleluya. Abo hanze amaso bo bishobora nkuko byo bananira,
mugabo niwahanga amaso uhoraho uzoronka intahe nziza uzoshinga imbere y'abandi. Niwahanga amaso abantu naho uzovunika umutima kandi biguhe kugira ukunda nabo wanka. Kubera iki? Wavyitwayemwo nabi. Hanga amaso uhoraho, niwe afise inyishu y'ikibazo cawe.